avuga ati je ndabona yuko ndashoye kuronka kuko urabona igituma ntanguye kwimvira moto sudeze aha arashoye kuza n'umuntu aje gutanga akazi akaca asanga amayaga nkuba wagiye ivyo ni ibintu bimwe misi biharawe nk'umusosi ugahera atamuyaga nkuba imisi biri gahera izo ni intambamyizi ukaca usanga rero hari nk'umuntu yakubwiye ati jewe narubatse inzu nshaka kugara wo mpangiye arimwe aranyirukana namaze kuguha amafaranga urabona mwino misi ivyuma birazimba kubera idolari riguma ryabuze ugasanga uno musi umuntu agwaye amafaranga uno musi tigende gura ivyuma waja kubigurejeho kwatasa akazinga ukore umuyaga nkuba ukagutesha jambo niwe tara yakira cuzumwiza bigakesha ijoro ry'umubuzima bwanje. Hero la famille ndongeye kubara musada yifuriza kumererwa neza nkuko bisanzwe murabimenyereye ikiganiro ni wabigenje gute uno munsi rero twabonye Imana itugirira neza tubona buca twavuye mu rugo neza na neza tugiye kugendera abantu bashoboye kumenya ukuntu babigenza muze kugumana nanje kugira mushobore kuraba byinshi bitandukanye so nizere neza yuko muza kugererwa kandi muza kwakura ubumenyi bugiye butandukanye turi neza na neza mu gisagara ca Ngozi aho bita Ikinyami so guys nibaze neza yuko mumeze neza nanje meze neza amaso kuri ekra kugira dushobore kuyaga let's go asadi kinyene ngaha hi Ikinyami wacu hari abahungu beshi bitwa twatazira bazede bitwa baja ubu bari hanze muri Amerika twakunda gufata indirimbo cyane tukaja ahantu tugategura tumwe n'abahungu bitwa ba Regis barukiye ngaha hiyo twarategura imiziki gose tugatamba mugabo mu nyuma mbona yuko umenga ntavyo noshobora ko mbona umenga nta kintu kirimo yego cyane bitamo kubihagarika umwuga wo gusudira ufata nk'iki ku buzima bwawe ndagufata nk'ikintu gikomeye cyane yego kuko gituma gifata nk'ikintu gikomeye cyane niko kazi nkora buri munsi niko kangejeje ngari ko kantunze yego karangaburira abana ko ndatunze umuryango ndafise abana ndafise umudamu bariga nanje nkafungura no kuba nkona katangorana neza cyane kandi ugafungura neza ndafungura neza icyo nshatse akaboga ndagafungura kuko abafundi umufundi ateza kugira uruboga ntituvuze ngo nirengarenga byo ntuze ntigeza gufungura inyama ngo nibiboga je ntigeza gufungura inyama niko kaboga kugira ngire ni nkora yuko umenga ndumujene nubwo narinze ko ufite umuryango je ndakuze cyane je ndakuze kabisa je ndakuze ndafite umuryango ndafite abana ndafite umudamu yego umwuga wo gusudira mumaze igihe kingana gute mukora je nize gusudira ibintu bya sudira navyize 2005 muri 2005 navyiga ajya ku isoko hajibona bita kuri bata yego hajya kuri bata twatanguriye rimwe ico gihe abantu bari mu gifundi bari bakuze numva bari bamenari nibo nabona bari bamaze guca ubwenge ahantu akaba bitwa batakwa bitwa bantuze basiye bakorera iyo bayishi barashaje bari umva ntari vuba je ko je ndanyumvuye ku ishuri Bujumbura ncandaza rero ncanza kwiga ibintu bya sudire ncenja hajya anakiwe n'umutama yitwa John nibo bari bakuze ico gihe nibo bakora ibintu bene ivyo hama rero ndabijamwo inyuma y'imyaka hareze nk'imyaka yera muri 4 ndabivamwo ndavuga ati ndafite amafaranga ngiye kudandaza ngiye gucuruza naracuruje sinungutse ndahomba ndavuga ati kumbe hano nahatereye ubusa natuma nsubira muri bya bintu cyane sura mu gifundi kandi ubuhoho ndabona yuko umenga niyo noza kugidena hano no rya mvuga ati jewe cyo ntangorane nzogira yego kandi nkari nta nduru zihari kuko mu mwuga wacu dukora bisaba yo wihanganye ukihangana kabisa ukora kakuzura besha wamwe mwura kwepa umuntu yaguhaye akazi biki urabaho neza cyane kuko aba boss baragukunda bigashika hawo ushaka kumva nk'umuntu agutelefone muranye nk'imyaka nk'ibiri baramukoreye akazi kumvira kwamagaye kandi umunsi bari wabuze okay uno munsi haje umuntu canke haje president avuga ati ngira ndagushure mu nk'imiliyoni 500 mwibi bintu nyene usanzwe ukora wumva woca wubaka ikintu kimeze gute nyene vision wowe ufise iyo uri kurakora amahera uravuga ati naronka amahera ngana ukunda ashobora kongeza mu mwaka kantu uzenya kiriya bacita gute kiriya ni mereze urashobora kuvuga ati ndashobora kugura mereze shasha rero uno munsi nka president yumvise ikigana akavuga ati ngira shiremwe imitaye mw'abasuderi nk'imiliyoni 500 ni ibihe bintu ni nka vision imeze gute woca ukorera ko mu bijanye no gusudira ikintu cyambere na mbere nohera nobanza nkavuga uti ubu ngomba ngure moto sudezi
avuga ati je ndabona yuko ndashoye kuronka kuko urabona igituma ntanguye kwimvira moto sudeze aha arashoye kuza n'umuntu aje gutanga akazi agaca asanga amayaga nkuba wagiye ivyo ni ibintu bimwe misi biharawe nk'umunsi wose ugahera atamuyaga nkuba imisi ibiri gahera izo ni intambamizi ugaca usanga rero hari nk'umuntu yakubwira ati jewe narubatse inzu nshaka kugara uwo mpangiye arimwe aranyirukana namaze kuguha amafaranga urabona mwino misi ivyuma birazimba kubera idolari riguma ryabuze ugasanga uno munsi umuntu agwaye amafaranga uno munsi tigende gura ivyuma waja kubigurejeho kwatasa akazi ngukore umega nkubuka gutesha nkubiyo nza kwa nari mvuga ati dufite ikintu dushaka gusudiza amagroupe tugacana aha twacha dukora kandi urumva ngaha wimaze kuba ufise nk'icuma nk'icyo n'uri kwisoka rizana n'uvuye murenza aravuga ati gendagiye hariya n'umuyaga nkuba ntibigera bawubura nguma nkora niyo ntambwe ya mbere mbona nogenda nkagwiza ivyuma nkavuga ati ngo barengure moto sudeze ngacangenda nkagura amamerezi nkagura ivyuma byose bigezweho nkarondera n'amantuze nyine muvuga ati materiel zose zigezweho dufite gukora na tuge nk'ubu aha muri Afrika nyambari nga mu ndi wacu ntavyonze tugana ntitwikingira neza nkaha kazi dukora urabona twebwe dukora twambaye izipantaro zisanga by'amasarubeti nta maga urabona mugabo hanze wowe mu bazungu barafise ibintu biba bigezweho bavuga ati dushaka gukoresha kuburyo bwuko tugakinga amaso burya izi fimizi twe twambara izi ni ibintu gusa byo bati turakingiye ni rufatiro ahandi hoho umuntu yogura materiel nziza zigezweho umuntu agakora ibintu avuga uti twagura akaba hanini tukakira n'urundi gwaruka bashobora kuza bakavuga bati tuzoronka dukorera ahantu kintu kinini kuye bo dushaka kwakira abantu tukabahabwa n'intuzeya tugatanga n'amantuzeye tugatanga n'amasertifika ku bantu bahejeje bakavuga bati aba bantu twarabigishije baranonosoye badoja n'ahandi baje kwisumamwe bagakorera ahandi hantu kuko umugabo ni mwiza cyane gose twize neza yuko abakunzi ba Jambonete amanager mufise amafaranga murashobora gushora imitaye yanyu mu bintu byo gusudira murumva neza ko ari umwuga umeze neza gusa bafise intambamyi z'ivyuma n'umuyaga nkuba rero abariko barakurikirana ikiganiro mufise imitaye murashobora gushiramo imitaye reka dusubire kuri Mutama Cedric twagira twongeye tubabaze kandi uno musaruro gwa kusanga gwaramaze amashuri ugasanga gwa ruteza amaboko abavyeyi gwa rurindire ngo leta ngo izonyangaje canke hirya yejo ugasanga bamwe bahindutse za mayibobo abandi bahindutse abasuma ni iyihe mpanuro mushobora kubatekerera je nk'impanuro mbona no bahanura kuko je ndagenda nkabona abo twiganye habahejeje hariho abandi vyaso ugasanga anywa amatabi inzoga ugasanga bobo akuraba bwabumenyi bakura mu ishuri kuko no mu ishuri haratuma byose twivyo dukorera ko nibijya biharo twaciye ko mu ishuri kuko sivyo tuza si kwiyadukiza kwiyumvira rero bavuga ati reka twebwe jewe nyimba nize ikintu runaka nyose n'ingabire yoba yarafise mu byo yize arabukuntu ayikurikirana usanga benshi ahubwo bari kushavu batakuri leta mvyeyi ngo ntituringo turaronka ubuzi iki kumbe ari jambo nkunda kuvuga ati fudoshine bisigura ni kiyapani fudoshine ni kiyapani bisigura ati ahari shaka harashika fudoshine ahari shaka harashika wero gasanga abajene ngaho onya hakuvuga ati twoje inama tukora ukuntu nk'ubu unya mu Burundi mbona ibintu mengana imitende ko hari amabanki ashobora kuvuga ati muri abajene batanu cangwe batatu muje inama babaha akadeni mwiyumvire projet mwokora gaco usanga rero bobo vyose mu mutwe babayeho nk'abazopfejo vyo rero je ndingo ndabaha cyo mbona no bahanura nuko bo kwiga hama bagaca biga ingene biteza imbere kuko iyi leta ucamyishure kugira ngo igukuze cyane hama we nawe mu byo wize ububona isi ahigeze ibihugu byinshi biteye imbere kubera iki ntago mavango nzokora akazi ka leta kuko aha twese tujya gukora ubuzi bwa leta ntibari kuronka aho bodushira ni kwishingira umurimo byabo no hanura boza umuntu akabigisha umwuga kubera uzobateza imbere kuko hari n'ibihugu bashobora kuzoza ati dukeneye abantu bashoboye kuba bakora bazi gusudira cyangwa gukora imiduga iki timiki gihugu turabona ko dukenya aba bantu
ivyo onya waraje ukabubizi ugenda ugakora idolari ugasanga umwaronka amahera y'agaciro. Reka tugushimire cyane tugana ku musozo w'ikiganiro, ariko imbere yuko turangiza reka dusimbire hariya kwa mutama w'amateka wo bita Maria Komine alias Gishitsi. Okay, twagira twongere tubagoye tubabaze hambavu yuko hari intambamye y'umuyaga nk'usanga uri kurabakoresha nayo mu kazi kanyu, nize intambamye zindi ziboneka mu mwuga wo gusudira? Umwuga wo gusudira intambamye ziboneka udafise experience urashobora kwikata ugasanga urikase ukaja kwa muganga kwivuza, urumva aho naho umuntu akorera amafaranga bisaba ko hagira hayo ashira ku ruhande habaye nk'akantu k'akagorane ukamenya ingene uja kwivuza. Ego nk'intu twasaba leta yoraba umuyaga nkuba karaba kabisa bagahinyanyuranye n'ibyo bahinyanyura, kuko buri mu bintu bituma nakwe dusubira inyuma. Nk'umuntu yaguhaye akavase kiwe ngumukorera ikintu ugasanga uri kuri amarindwi yose irenga kandi wamuhaye iminsi 2 yo kumukorera ibintu. Usanga yuko muri handi baca ngo bafundi bose ngo bavuga ko muri njyaje, kumbe ubwo bujyaja bwazananya handi mugana ntibwatuvuyeko. Kana ubwiwe uri kurayimubwira cyasanga muhire ne wiwe nta muyaga nkuba afise, nene wocu bikoresha iki mba ni bwabukene dufise tutaratera imbere uko haba hari groupe kwaje dushiramo groupe muga groupe nayo kandi ubundi ni bya biharuro ntaduza ya mafaranga mwapatanye ibitoro mw'iminsi ni kibazo. Umba nimushobora no kubihurizako umubwiye ati sawa kweneye ko ibintu byawe binyaruka zanamera dukote groupe ntakwemerera. Umba bica bigorana igifundi uravye nabi urahomba cinga ukunguka. Cyo gituma bisaba ko hazamwe abantu bize kuko araje umuntu agofera agofera ugasanga ati ibintu byanje uwo bamubwiye ati rero ko ushaka ibintu binyaruka reka dukoreshe groupe wegende uyikote nakwemerera. Acabwira ngo nzoyakora mu yabo gute kandi jewe ndindiri umuyaga nkuba wa letutse ko nanje niwo nkorerako. Reka tubashimire cyane, murumva neza yuko imwe mu ntambamyi bafise ari umuyaga nkuba. Rero leta dufise vision yo kuba turi igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Leta nuko yo duha umuyaga nkuba kugira abafundi batunganye akazi mu mwanya wa nyawo kandi akazi kameze neza. Turabashimiye cyane ku mwanya mwashoboye ko haja Mbonete. Imana ibahezagire. Mbe Jambonete nishobora kubakenera kandi muzoshobora kuyitaba. Ego nta kibazo karibu. Uno munsi habonetse umuntu yifuza yuko mwomukorera, yoshobora kubaronka gute ahantu turi? Navuze ko ari Kinyami gusa, Kinyami nini. Mwashobora gutanga adresse yanyu kugira umuntu ashobore kubatora byoroshe. Twebwe dukorera ngaha Ikinyami hano onye ruhande y'abamama abamotari baparika. Atrafise adresse ni kwa ni atelier de soudure ntazimba hano ka pancarte kari hajya ndetse no ngaha murabona ko vyanditseko twano tubakorera service zihuta iyo umuyaga nkuba utagoranye. Ego murashobora gutanga nimero yanyu ya telefone? Turayifise. Ego mwoyitanga kugira abantu bashoboye gukenera gukoresha inzugi. Ndabona ko ngaha hari inzugi y'ama portail, narumvise ko n'ibitanda mushobora kubikora kamera neza. Ni byose. Mera telefone ibino kuri pancarte ndabona ni 60 86 50 61 86 80. Bakunze ba Jambonete mwifuza yuko bashobora kubakorera ibintu bimeze neza kandi mu gihe cyanyaco murahawe ikaze kuri atelier ntazimba ngaho Ikinyami kwerareja kuri prison. Nimero ya telefone twamaze kuyitanga, murahawe ikaze karibu cyane. Ego reka dushimire abakunzi ba Jambonete bari badutije amatwi, tubifuriza kumererwa neza. Naho butaha nyamburi mushasha kuri Jambonete vyonda kuri buto s'abonner, activer la petite cloche de notification kugira ibikaniro dukora bibashikire ku mwanya. Naho butaha, ciao ciao. Bigakesha ijoro ry'umubuzima